Yes, hello fans, hello STV fans, ni MC andi kuri micro za STV. Reka nsubire ndabaramutse nshuti namwe bakunze ibiganiro cya kuri STV, ariko kandi ni inkuru idushikiriye mu kanya gato, inkuru ibabaje cyane, inkuru y'inca mugongo ku gihugu cy'u Burundi, inkuru y'inca mugongo ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi, inkuru y'inca mugongo ku bakunzi baba legend. Umwe mu baririmbyi baba legend amaze imyaka myinshi cyane ari mu muziki wa kabiri gatanirwa, ariko kandi numwe mu baririmbyi bamaze imyaka myinshi cyane bari mu gihugu cya hanze, mu gihugu cya Amerika, bamara imyaka irenga 10 ishika ku myaka 10 hafi n'itatu, ariko amaze kuza mu gihugu kandi cy'amavuko benshi mwagiye mubona ama interview yiwe menshi cyane agiye atandukanye, aho yagumagaruka mu kuvuga no mu gukundisha abarundi igihugu cyabo. Uno munsi kandi akaba ari umwe mu baririmbyi yubatse akoze ubugeni n'umutambukanyi wiwe. Ubu naho tukaba turonse mu kanya gato inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane yuko umutambukanyi witavye Imana. Mu matohoza twashoboye kugira cyangwa se mu nkuru twashoboye kurondera nuko yarasamaze iminsi tari mike agwariye iwiwe aho baba muri quartier Miroir. Ni NZIZA Desire, umwe mu baririmbyi bo kuva kera bawukoze umuziki kuva kera cyane, atazigwa amazira menshi agiye atandukanye, ni no mu createur, akavuga ko wenyine akaniyemerera ko ari umu comedian, ariko ntitugarutse mu byo yakoze n'ibyo yagize iki. Urumva ko ari inkuru ibabaje cyane kuba abuze umufasha wiwe, yaramaze amezi make yagose bubatse bagize ubugeni, icyo bita ubugeni mu gifaransa twita mariage. Izo nizo nkuru tumaze kuronka, tukaba turamenya kuri no mwera cyari kwa muganga muri morgue, ntituramenya uko bigiye kubandanya ikigandaro n'amaziko n'ibiki, ariko byose turabemera ko mugiye kubironka vuba. Gumana natwe mubashe kuronka byinshi bivugwa kuri iyo nkuru, ariko kandi tunahoze umuryango wose, umuryango wa NZIZA Desire muri rusange, tunahoze umuryango w'umufasha wiwe, tunahoze inshuti n'ababanyi biwe, ndetse tunahoze n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi, kuko urumva ko NZIZA Desire agiye mu kababaro, ndetse n'umuziki w'u Burundi uraheza ugashikirwa n'ikibabaro, kuko turabona nk'abantu nk'abalolilo bari kumwe kuri no mwanya. Tukaba yutse ko yarahije no gusota n'imisi minga yariheze asohoye indirimbo yiwe iryoshe cyane, ariko turabahojeje cyane muri rusange, tubasaba no kubandanya mudukurikirana kugira mubashe kumenya byinshi tuguma tubaronderera kuri iyo nkuru. Murakoze cyane.